Twarabonye amakamyo menshi yinjiye ava mu Rwanda harimo abasoda. Ubwa mbere haje amakamyo 17 yuzuye abasoda, hanyuma baraca mu bwato, bazana ubwato baca muri Kivu, baca kuri Ijwi bajabuka. Ayandi makamyo ashika 22 nayo nyene yarajabutse umupaka uva Bugarama uja winjira muri Kongo. Nari mpejeje kuganira abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe yigenga hano mu Burundi, ndababwira ku vyerekeye umutekano muke mu karere ngaha ku rubiye duhana na Kongo. Ivyo navyo bikaba biterwa n'ibikorwa bibi vy'Urwanda. Rwanda rushaka kwifatira akarere kandi rwari rwasinye amasezerano yo guhagarika ingwano no kugarukana amahoro mu karere. Ivyo biganiro navyo iyo baza gushirako igikumu kuri ayo masezerano, Burundi bwari bwatumiwe, munavyibuka umukuru w'igihugu cacu nyene cubahiro Vyarashwe yari yatumiwe kugira ngo aze guhagarikira ico gikumu caterwa kuri ayo masezerano. Hanyuma ariko ico gihe naho ayo amasezerano ariko arasinywa, ingwano ntizahagaze kuko u Rwanda rwagumye rurunda abasoda bagwo, rufata ibirindiro. Twarabonye amakamyo menshi yinjiye ava mu Rwanda harimo abasoda. Ubwa mbere haje amakamyo 17 yuzuye abasoda, hanyuma baraca mu bwato, bazana ubwato baca muri Kivu, baca kuri Ijwi bajabuka. Ayandi makamyo ashika 22 nayo nyene yarajabutse umupaka uva Bugarama uja winjira muri Kongo. Ico gihe itariki zibiri niho baciye batangura kuza baratera ibirindiro vyacu zirya ngabo ziri gufasha Kongo muri ajya amasezerano twasinyaniye. Hanyuma imbere yaho baragerageje guca ahantu hitwa Mwenga hariya kure, bagomba naho nyine kuza kuzunguruka kugira ngo baze kumena ibirindiro by'abarundi. Hanyuma ariko abarundi barifashe neza, barabirukana. Muga mu nyuma niho baca bagaruka bagaca baza guca za Kamanyora. Urumva bo bashaka ko amasezerano asinywa bamaze gufata Ruvungi, bamaze gufata na Uvira, ariko ntivyaboroheye. Ingabo zacu zarifashe neza, zarahagaze neza, ziragwanya umwansi. Nagoma mfatiraho kano karyo ndashimire cyane abasoda b'abarundi bari guhagarira amahoro muri Kongo, ingene bitanze kugira ngo umwansi ntavogere igihugu cacu. Ariko naho byagenze gutyo, umwansi yagumye agira ingufu nyinshi, umwanya wose aguma yinjiza abasoda. Hanyuma arateba mbere arakoresha za ndege zitagira abazitwara, batera ibisasu mu banyagihugu, barisha abantu benshi abanyagihugu, bituma mbere n'abandi bahunga. Nk'ubu turafise abantu benshi bariko bahungira mu Burundi. Kuva hirya y'ejo tumaze kwakira itariki 6 twakiriye abantu bashika 518. Itariki 7 z'ukwa 12 naho twakira 1807. Aho kandi abo n'abakongomani n'abanyamahanga, ariko muri abo binjiye harimo n'abarundi bari basanzwe baba muri Kongo, bashika imiryango 850. Ku gice ca mbere binjiye, munsi kurikira hinjiye imiryango 588. Kuri iyo miryango 850 iharugwamwo abantu 2110. Iyo yindi miryango 588 naho iharugwa n'abantu bagira ku 1297. Benshi rero bariko barahunga iyo migwano baza mu Burundi. Burundi rero tukabakira nk'abavandimwe, turazi ingorane bafise. Hanyuma rero ikibabaje nuko imigwano yashizemo ingufu cyane. Twari i Washington guhagarikiye gusinya ayo masezerano. Hama rero twashatse tubona yuko hariho ibintu vyo gusamaza, kuko amasezerano aho yasinywe urabona ko atabujije ingwano kwigwana. Hanyuma ubu rero ico bariko barakora, abanyarwanda bariko bumvisha amakungu yuko Burundi umengo nibwo ntambamye kuri ayo masezerano, ariko sivyo. Bagashaka bavuga bati ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo kuko nizo zibujije ko amasezerano aja mu ngiro. Ivyo rero sivyo, nta na gatoyi sivyo, kuko n'imbere yuko asinywa baciye batangura kurasa
barasa cyane gose kugira ngo ayo masezerano aze gusinywa bamaze gufata Uvira ariko ntivyakunze n'ubu rero uwo mugambo urahari kuko n'ubu imigwano irabandanya bavuga yuko bashaka gufata Uvira hama bamanuke imbere y'itariki 25 z'ukwezi kwa 12 hanyuma kuri ico c'abasoda bacu b'abarundi navuze ko tubashimira twese tubateye intege ngene bitanze bariko bahagararira umutekano kuko bari hariya imbere na mbere kugira bakingire imbibe z'u Burundi kugira bakingire abarundi n'ivyabo ikintu cyose kizoza gihungabanya umutekano w'abarundi canke gitera abasoda bacu aho bari ntituzobihanganira twebwe twabivuze nta ngwano dushaka kubana n'ababanyi neza mugabo uzotuvogera tuzomwivuna atagisivye kandi rero ivyo bavuga ngo bashaka ko abasoda b'abarundi bavayo ntidushobora kuvayo kuko icatujanye ntikirahera kandi kubera twagiye twumvikanye n'abakongomani na leta ya Kongo abarundi barafise uburenganzira bwo kuja hariho hose muri Kongo gushika igihe ayo masezerano atazoba kiri mu ngiro igihe amasezerano abakiri mu ngiro no kuvuga yuko nta numwe uretse leta ya Kongo ishobora kutubwira ati va muri Kongo urumva rero ico nico ba icitwazo hanyuma ikindi nuko hariho abariko baravuga ngo abarundi ngo baciye bareka kuvugana n'abanyarwanda sivyo abarundi inzego ziravugana hariho inzego zivugana ku rugero ngira ngo rutoyi ariko ivyo biganiro birahari mugabo hari gihe twagize tuti none woza kuvugana n'umuntu ariko arakurasa kubera iki hanyuma ariko twabonye ko biba ngombwa yuko tuguma tuvugana ntibabeshe rero ntibavuge ngo abarundi ngo banse kuganira n'abanyarwanda sivyo twebwe abarundi inzego zacu zagumye ziri dispose donc bagumye bari bavuga bati turi ngaho nimwadukenera muratuvugisha kuko nakare bahora bavugana ubu rero ntibarinda guca ku bandi kure ngo twanse kuvuga sivyo kuko inzego zacu z'umutekano n'izindi benshi barazinanye murazi abanyarwanda benshi bakuriye ngaha mu Burundi nabo bakora muri izo nzego barazinanye n'abarundi kandi bahora bavugana imisi ngira ngo kenshi ubu rero babonye ko ngira ngo amabibi ariko barakora bacha bavuga bati reka byose tubite ku barundi tubabwire ko abarundi abasoda b'abarundi aribo ntamba miza ku mahoro gushirwa mu ngiro y'ayo masezerano ko ari bo banse kuvuga ko tuvugana ariko sivyo nivyo byo kubesha kandi ngira ngo hano kongera ko yuko ngira ngo kubona abaja gusinya amasezerano abandi bari kuri tere bariko bararasa bica abantu ivyo bibombe nababwiye ni vya bibombe bitaraba batera mu banyagihugu bakica abantu nibaza ko ngira ngo ni nishirahamwe mpuzamakungu izohava ribiraba kuko gutera ibibombe mu bantu b'abanyagihugu atacu bazira nibaza ko biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu hamagwa menya yuko kandi barateye n'amabombe ku butaka bw'u Burundi mu Cibitoke ico naco hakaba barakomerekeje abantu babiri umwana w'imyaka 12 n'umudamu umwe vyaguye mu Cibitoke aho hari itariki zitanu mu masaha ya saa 4 ziburi minota 15 mu karere ka Nyakagunda impande y'isengero rya Methodiste mu hagati ya transversale ya kabiri n'iya gatatu muri zone Rugombo ariko igihugu abasoda bacu nabo baciye bifata neza baragerageza kwigizayo abantu bariko baradutera nkuko nabivuze ivyo bitero rero uretse abantu bishwe byatumye n'abandi bahunga benshi cyane ubu mu Burundi turiko twakira abantu benshi kandi abo bantu nabo bashika ataco bifashije kandi muzi twari dusanzwe dufise impunzi nyinshi gose zirenga ibihumbi 100 z'abakongomani bari maze kwinjira abo bose baza kwiyongera kuri ivyo bigatuma rero bufasha bugorana cyane ko n'amashyirahamwe mpuzamakungu ataco yihereje cyane ntaraseruka kuri izo mpunzi ico mwomenya nuko abarundi turiteguye twese gukwingira igihugu cacu hanyuma no kubahiriza amasezerano aduhuza n'ufatanya n'ibindi bihugu nico ca Kongo kirimwo hanyuma kandi ikindi twavuga nuko dushigikiye umuntu wese yoza ashaka
gusimbataza gushigikira amahoro muri kano karere kugira ngo iyi miryane izi ngwano tutavana ko duterwa n'igihugu kibanyi kuko nta kindi nibazo babeshe bajya bavuga ngo AFC M23 bajya sans le Rwanda atasutiye y'u Rwanda bafise ntibikunda mwumvise ko binjije abasoda benshi nibo baje kuza gutera za Kamanyora abasoda barenga 8,000 baza biyongera kuri bari basanzwe bahari kandi n'ubu baguma bazana abandi ntiyateye akagere Uburundi yateye akagere n'igihugu ca Amerika le president Trump yahagarariye amasezerano ngira ngo ibihe nivyagera iminsi niyagera ngira ngo ntihazobura inkurikizi kuri ivyo bintu kuko nta muntu yoga y'abantu bose sinzi ico bayishimikije